iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu rero yanyu Umuhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cane cane ku mushinga amateka Agathon Rwasa arongoye umugambwe Seneri. Turaza kurabana vyinshi biriko bivugwa mu bisata bigiye bitandukanye, tuza kuraba cane cane ariko mu gisata ca politike. Benshi babona ko ngo umukuru w'umugambwe Seneri Agathon Rwasa yoba agiramiwe n'abasendede FDD. Ni nyuma yaho ku munsi w'ejo kwigenekerezo ya gatatu kwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi 2023 umukuru w'umugambwe Seneri Agathon Rwasa yamenyesheje ko yahinduriwe abamucungera umutekano atagishijwe inama. Uyu arongoye Seneri avuga ko abapolisi bo muri API baronse itegeko ko batekera utwo bakaja ahandi ku wa gatanu w'indwi turiko dusozera. Nibwo rero ngo mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu ariho Agathon Rwasa yaciye abona abandi bapolisi baje kumuhana iwe atana kimwe abwiwe. Ivyo bikaba bibaye mu gihe kandi hari zuguruzuguru muri uwo mugambwe ngo bituma vyatumye Agathon Rwasa agira amakenga y'umutekano wiwe. Mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati bo basigura ko guhindura abacungera Agathon Rwasa ari igikorwa gisanzwe ca misi yose c'igipolisi. Kubakurikiranira hafi ivya politike bo bakabona ko iyi ari ingingo yoba yafashwe mu kuburabuza ibikorwa vy'uyu mugambwe Agathon Rwasa arongoye. Nako kandi Agathon Rwasa nanone yamenyesheje ko ingoro nkuru y'umugambwe Seneri yazindutse nayo yugarijwe n'igipolisi. Ivyo bikaba vyarabaye nanone mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ya gatatu ruheshi umwaka aho isaha 10:30 ingoro y'umugambwe Seneri n'ikibanza kizokubakwamwo ingoro y'umugambwe muri quartier y'Icenda mu Ngagara hose hazindutse hugarijwe n'abapolisi nk'uko vyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Seneri Simo Bizimungu. Yagize ati ego nivyo permanence nkuru y'umugambwe mu kibanza dutegekanya kubakamwo permanence vyazindutse vyugarijwe n'igipolisi ntituramenya icabazanya. Ikindi ngo nuko kandi havugwa ko n'abapolisi basanzwe bacungera izindi ndongozi zigiye zitandukanye cane cane zibarizwa mu mugambwe Seneri boba bahinduwe. Ibi nivyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru, ntuze gucikwa fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo utoje ucika kanwa n'amakuru nk'aya tuba turiko dushikiriza. Muhaye ikaze rero aho woba uherereye hose muri aya makuru, mu buseruko, mu manuko, mu burengero, mu buraruko, abari hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure, mbahaye ikaze mwidonido y'ano makuru. Nkuko rero nari mpejeje kubibabwira, Agathon Rwasa arongoye umugambwe Seneri we yiyamiriza ihindurwa ry'abapolisi bamucungera umutekano atigeze amenyeshwa imbere. Umukuru w'umugambwe Seneri yamiriza umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD umugambi wawo wo kumuhindurira abapolisi bamucungera umutekano atabanje ko bimenyeshwa. Agathon Rwasa amenyesha ko yahavuye yanka abapolisi bashasha bari bazanywe ku rugo rwiwe kuko mu kubazana batabanje kumugisha inama. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Iwacu kuri uyu wa gatandatu w'indwi turiko dusozera, Rwasa yagize ati abapolisi bajejwe gucungera umutekano wanje bahawe itegeko ryo kuva ku muhana wanje. Ababasubiriye bahashitse ntigeze menyeshwa ko iryo hindurwa ryabo bancungera umutekano. Ngo bambwiye ko ari ibikorwa bisanzwe vyabaye vyo kuba bo bahinduye. Mu bijanye n'ivy'umutekano, uwisabiye gucungerwa umutekano niyo yategerezwa kwicagurira abamucungera bamwegereye. Uwo arongoye umugambwe Seneri Agathon Rwasa akavuga ko atemeye abapolisi bashasha ko baza kumucungera. Ati sinshobora kwemera abapolisi bamaye banteyeka kandi atarije ndi inyuma y'imvo zotuma babahindura. Ivyo bikaba bishitse mu gihe kuva mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu w'indwi turiko dusozera ku ngoro zibiri z'umugambwe Seneri ziri mu gisagara ca Bujumbura zavyutse zikikujwe n'abapolisi. Ingoro ya mbere ikaba iri muri zone Ngagara hazokubakwa ingoro
nshasha y'uwo mugambwe nayo iyindi yari yugarijwe n'igipolisi iri muri quartier Mutanga Nord aho ari icicaro gikuru c'uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu. Nanone agatorwa sateye ivyatsi iyo ngendo y'ubutegetsi buhari ubu bwo kuguma bumuburabuza mu bikorwa vyiwe vya politike. Munyimba hari aho twoba twahunyanze amategeko ntibabitubwire, birababaje kubona batubuza kwegera ingoro yacu batatubwiye imvo nimwe yatumye batubuza kuhashika. Ngo kandi nari nabibabwiye ibi vyo gukikuza ingoro y'umugambwe seneri n'ikibanza kizokubakwamwo ingoro y'uyo mugambwe kiri muri quartier y'Icenda mu Ngagara, hose hakaba harugarijwe n'abapolisi kugihe c'isaha 10:30 kw'igenekerezo ya 3 ruheshi uku kwezi. Mu kiganiro yagiranye n'ikimenyesha makuru Region Week, Simo Bizimungu yamenyesheje ko gushika ubu atawuzi ico bacazanye abo bapolisi. Yagize ati ego nivyo permanence nkuru y'umugambwe no mu kibanza dutegekanya kubakamwo permanence vyazindutse vyugarijwe n'igipolisi nituramenya icabazanye. Ku rubuga rwa Facebook rw'umugambwe seneri banditse ko atanumwe arekuriye kwinjira yaba umunywanyi w'umugambwe seneri canke uwundi. Byose rero vyaje bikurikira ivyabaye mu Kirundo aho mu gatondo ko ku wa gatandatu nyene igenekerezo ya 3 ruheshi uyu mwaka wa 2023 buramatari w'intara yabujije amanama yose yarategekanijwe kubera muri iyo ntara kuri iyo genekerezo nyene. Ikindi twobibutsa kandi nuko muri uyu mugambwe seneri hari haheze imisi yibonekeza kutumvikana hagati y'abagize ibiro bikuru vya politike, aho bamwe bari bamaze imisi bandika inyandiko ziyamiriza uguhonyangwa kw'amategeko vyibonekeje mu gutegura amakoraniro abiri aheruka kuba muri uwo mugambwe. Ivyo rero bikaba vyatumye umushikiranganje mu vyajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse atesha agaciro ivyapfunditswe n'ayo makoraniro, ariko agatorwa sarongoye umugambwe we akababona ko umushikiranganje yoba yarihuse gufata iyo ngingo kandi ko yoba yatawe mu rudubi n'akarwi gato k'abantu 8 koba kamuhaye amakuru atariyo. Mu guhagarika rero ibi vyapfunditswe mu makoraniro abiri y'uyu mugambwe seneri akaba ari ingingo yashizwe abona ku igenekerezo ya 23 Rusama mwaka wa 2023 agatorwa sarongoye uyu mugambwe yamenyesheje ko baheruka kwandikira Martin Niteretse mu vyajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu bamenyesha ko ivyo yafatiye ko mu gutesha agaciro ivyapfundikiwe mu makoraniro kaminuza y'uyu mugambwe yabaye ku magenekerezo ya 12 ntwarante ndetse na 30 ndamukiza uyu mwaka wa 2023 atari ivyo, kuko ivyo abamwituye bitwaza ngo nta nama yabaye mu gutegura kongere atari vyo na gatoyi. Kubwa Rwasa Agatungo vyari bitangaje cyane kumva bavuga ko ikoraniro ritabaye kandi ngo no mu batanze ivyumviro barimwo na cyane kuri bikuru vyo hinyanyurwa kugira ngo bizoshikirizwe mu ikoraniro kaminuza. Akabona ko rero hoba harabaye kwivuguruzwa ku vyo bari bemeye ico yize kwihindukiza mw'ijambo, agira ati ntushobora gukora ikintu hama uvuge ngo ntaco wakoze. Ngo niyo mpamvu rero babona ko umushikiranganje yose gufata ingingo yo gutesha agaciro ivyavuye muri kongera atawe mu rudubu n'abo bantu bagize ako karwi. Rwasa Agatumuranuge abaza ibibazo ati mbehoho ni gute twari gutegura ibintu bijyanye n'amategeko hama umushikiranganje akaduha uruhusha. Yagize ati amakoraniro kaminuza abarimwe abantu isinze bavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu. Abantu bose rero ibintu vyapfunditswe nta wundi azoba yoza kubivuguruza naho yoba ari mu rwego rumeze gute. Mu gihe abo bandikiye umushikiranganje mu vyo bagireza Rwasa harimwo no kuba bari bafise ivyo bapfa nawe atanumwe yagarutse mu bagize ibiro bikuru vy'umugambwe kuri ico. Rwasa yavuze ko umukuru w'umugambwe afise uburenganzira bwo kugena uwashatse hama abashikirize ikoraniro kaminuza rikabemeza atawushobora kubavuguruza. Ikindi kandi ngo ntawovuga ko
atamabanga bahawe kuko nabo bahora mu biro bikuru vya politike. Amategeko agenga umugambwe avuga ko baca baja mu rwego mpanuzwa jambo ruba rurimwo abo bose bigezwe kuzeswa amabanga hambaye mu gihugu harimwo abashinga amateka, abakenguza amateka n'abandi, ndetse no mu mugambwe nk'uko Agathon-Rwasa yabandanije abisigura. Agathon-Rwasa rero yarangije amenyesha ko yashizeho umurwi wo kwiga ku bibazo vyose bishobora kuba vyibazwa n'abo bandikiye umushikiranganji. Umurwi nawo kandi ukazoba wari wahawe ikiringo c'indwi zibiri wumviriza abo bantu hama icegeranyo kizoca kirungikwa mu biro bikuru vy'umugambwe ari navyo bizoheza bigafata ingingo. Kuri ubu ivyo biro navyo vyo bikikujwe n'abapolisi cane bamwe bacungera inzego. Ngivyo rero biriko bivugwa mu mugambwe seneri n'ibiriko bishikira kuri uyu mugambwe umushinga amateka Agathon-Rwasa. Ndawukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo toja ucikanwa n'abakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza kandi ano makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'ibiri ko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhoza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.